yo ntava hasi ndondera ikintu Burundi bwoshora umwe baza ko mamugeza amajahe ahubwo no mucumbisha kumwe sinzi yo biba bigeze ubu niturigo turarima amavoka kubwishi uraza amavoka bashoka ingerangana kandi nta myaka ibiri irahera nk'imyaka 3 tuvyuye umugabe uravye genda kwihinguriro ry'amavoka ariya kwa Sakubu n'imiburiburi uno munsi asya itoni zitari munsi ya 40 ku munsi ayo mavuta ashoka nashoka hanze none amaheraje wumva nawe tudashobora kugura natwe hanze ivyo tutagira utu rero ducumbisha kumwe nuko tukiri ku ntango iyo tuba abarundi twese twavuye hasi nk'ubu twavuga tuti abarundi urazi narahimirije abantu bapfe hasi twimbe ubutare dushore mugabo yakuba president ariko ngaho kuri ikibazo cy'igitoro ntidushire kure novuga no gukoresha nabi itunga ry'igihugu kuko hari nigeze igihe abari batwara Sopebu mwakurira rimwe mwabagirije urumva bagiye nabo mu busuma mugaso kuvuga ko igitoro cari cishe mugabaciye baja mu busuma nabo baraciba abarundi ngorane batazi gushika no munsi ntibazi ko bari batunzwe n'imfashanyo ntibazi ko y'amadolari bari bafise yari imfashanyo kuva mu 2015 hari imfashanyo yasura kuboneka muri Burundi canje mu muvuga mu ntamatama mwa muri ko muntu mamuti genda usabe imfashanyo turonye amadolari none tuzobaho mu mfashanyo bizaka yose tutegereza kumenya ko Burundi bwacutse itubigiswe cinobera nitubeho mu bukene bwacu ahubwo turondere tunga natwe dutunge abandi ariko imumona kazoza ibintu byinshi bikorwa mu Burundi bikoreshwa igitoro ni nayo mavuka muri ko muravuga rega ivyo vyitwa nuko butari bwo muravuga igitoro kitabonetse banze utegere neza igitoro jewe ndacita bo reka amasoko ntanga nguvu ndavyita amaraso mu mubiri w'umuntu imitsi ni barabara amazi mu buzima dushobora kugira ubuzima utagira amazi amaraso atari ko aratembera mu mubiri umuntu acapfa none ayo maraso avahe ntava mu byo bafunguye ivyo ufungura bivahe sivyo warimwe none ushaka kugira amaraso utari ucupfa nuvuga rero byose intango ya byose Imana ikirema ntigeze rema amahera igitoro shakura bene Dubai bagitoye mu 66 hariya Emirarabi niho batoye igitoro nici wabo bobo ntibarinze kuja kugisuma umva bace batera imbere twebwe natwe tubaze tuvuge tuti ubu rero dutegereza gusoma igitoro hako nguru umuduga igitoro gikenye reka ya madolari tuyagura gahinguriro kugira duhingura utuntu duce tudushora hanze dufise agaciro hanyuma nitwaza dusubire tugura kandi kamashini igitoro kibi cyo kugaburira imashini aho wovuze ngo kibi cyo kugaburira GPV wite no kuvuga n'abantu twebwe turacari mu kwiga ingene twitunganya mu buzima bwacu reka rero gutana kumwikomo ntidutane kumwikomo twumve ko utategereye ingwara urwaye ntushobora gutegera n'umuti ego tuje ku kibazo cy'igiturire ikibazo cy'igiturire ngaha namwe muramaze kubivuga yuko hari kirenza abantu bariba hariho no maze gufata mu kanya twavuze aho muri Sopebu hari n'igihe mwize gukura abatwara berbe hari n'abandi hirya no hino nawe genda hariya mu mabohero ubasanga buzuyeyo ariko nagira nkubwire abo bose bagiye biturire ni kwa kwihebura nkubwira bumva ko batorya ivyo bonyene babiri yakuya ariko igiturire naho nyene uravye igiturire cari cyari mu 2020 n'igiturire kiri no munsi urabona ko igiturire cagabanutse nuko abantu erega ntituri mwijuru uzokwamuhura n'abanyakibi kw'isi kandi nawe ufise ingunguru yuzuye amata bagasukamwa akondo kurushi amata yose acasa nabi ugacuvuga ngo amata asa nabi kandi amata ariyo menshi kuruta kakondo none nk'umuntu w'umucamanza apfunzwe yari igiturire c'50 iyo singwara
uriko urumviriza ibihumbi 50 biragukuje ariko habe yatwara ngo miliyari n'amamiliyari ugasanga bo ntibafunzwe amahera kugira asohoke ubu twaragize ingingo zikomeye zituma ubu naho mumbwira ubu razora abantu bagenda ubu bifashe mu mutwe babona aho bahora basahura basanze harugawe kaguma kagaruka nako kuko abo bantu barayaterura bagasubiza gusa bagaca bitaye mugo wa mucamanza w'50 ari mu gasho ubwo ntimubona yuko hakwiye yuko uyu munsi kera mwari ati cyayitaye none nk'ubu reka genda kubaza mutangura guhana reka nkubwire umuntu arivye ndamufashe garukana amahera arayagarukanye ngaca ndamukura mu mabanga ibugenda ukora ibyawe nawe kuja gukora ivyiwe nuko nja kumufunga ngaca ndamuvura nkamugaburira ari nguvu zari kugwiza umwimbo banungutse iki nico gituma wumvise tuvuga tuti ubu urahora ubona iyo turiko turarekura abantu ubu ushoboye kuriha ivyo yivye turavuga tuti uyu nataje gukorera igihugu kuko agumyeyo igihugu kiburihira urazi nk'umuntu agwaye ingwara usanga muri hanke miliyoni 30 ku kwezi nawe mukura ayo mahera yari kugura intebe zingana nawe mukura ugasanga mwamwungururije ahandi akabandanya bya bindi mbwira umwe twoba twarafashe oya nagira ndakubwire ntari urabona oya nagira ndakubwire burya ayo wirukanywe mu mabanga kubera wivye wari igiturire ni nka kujya bakubwira bati mu gisoda iyo wirukanywe ntawe usubira kuronka akazi ubu umbere namaze no kubwira n'abagwiza tunga yuko uzoha akazi wamenje nawe nyene azofatirwa ingingo zimwe hari iteka riteganijwe yuko abantu bagiye mu mabanga bateze kubanza kwerekana ibyo bafise ivyo n'abanyihugu bafasha gucunga bati cagiye buri amatari yaravuze ko afisanye none mu mwaka umwe angana uko musanzwe ingene bimeze bitagenda uko ingene bimeze iyo umuntu ahejeje amabanga wewe nk'ubu niyo ubonye atunze by'umurengera burya urafise uburenganzira bwo kugenda kubimenyesha muri inspection generale de l'etat ubugenduzi bukuru bwa leta bakagenda bagaca baraba ibi afise yabikuye hehe ko turabona ivyo yari afise turaye bijya afise iyo basanze mwiperereza bagasanga ntibiboneka iyo babikuye bajya baraguhamagara ivyo birabaho mugabo jewe ico onzi ushaka kumpinyuza aragenda agira icigwa agende atigiraje ubadosi nk'ubu ndakubwire abantu babakwiye mbere ko mutunota ko vyerekeye intwari ibereye bakwiye ko mutunota tundi turenzeko kuko ubuze ugende ubaza abantu akubwira ati naho ndenganije uhigwe ntabimenye uraza birirwa barankeza ko nabarenganuye nigeze ndanaho no mu maso ntanamuzi nkabona nyandike ngo warakoze cyane ndagushimiye ngo urumva ngo nacembo n'abantu baje baranyumviriza ngo cya kibazo canje ubu hari n'abantu baba bafise n'amafuti ahubwo kaja kubafasha ingene batorera umuti w'amafuti yabo umaze kubona rero abantu bavuga bati naho ndenganye uhigwe ntabimenye iyo ni ikimenyetso n'urupimo rwiza cyane icyo ni ikintu cyiza ariko kandi ni ikindi gipimo cyerekana yuko abo mwizera mwebwe bashobora kuba batakorera ibyo mushaka none yego none ninde yakubwiye ko kwisi abantu ari abamarayika yezu wewe muri leta yiwe nta wamugurishije arimo mbega wibagiye nuko igihe bamufashe abigishwa birutse bose none ucu ntwenga jewe ngo nizera abantu ngo badameze neza n'Imana ari Imana urazi ko ariyo yatoye ntuze Sawuli umwami Sawuli ngo abe umwami Imana yavuze iti ndicujije kubona narimitse Sawuli ngo abe umwami yari Imana none ugomba umwana w'umuntu nka jewe aba ari jewe menya akore umuti w'umuntu kandi nzi yuko iyi si irimo abantu aturabarayika tujya muri politike murabona mu mwaka uzahaza amatora nzitoza ariko amajwi amwe atanguye kuvuga yuko umenga CNDD-FDD isa n'ishaka kuja ku butegetsi usigara umugambo umwe sinzi mwe cyo muvugaho bene CNDD-FDD bishaka cyane n'abenegihugu babishaka erega abenegihugu nibo bayitora none uko basere CNDD-FDD gende
ntimuntore ivuga uko ntibikunda kandi umenye ko abenegihugu amatora mu Burundi n'amatora icambere agoye kwiba ariko barabagiriza ko amatora yibwa yego uhereye ku yaheruka nta kibazo aragira ndakubwira mwarabonye ko twagize inama n'imigambwe ubwa mbere ikintu je nabonye abarundi bakeneye kuja kwishuri nyene tuze turigisha rega sigaye ndi mwarimu ubu arije nigisha ubwa mbere nabajije abakina umukino w'amatora ni bande hariho abazi ko ari abanyepolitike abakina umukino w'amatora si abanyepolitike n'abenegihugu n'abanyepolitike bari bwo benegihugu umukino w'amatora ubera he ku mutumba ku biro hajya ku biro vy'itora niho umukino w'amatora ubera umukino w'amatora ntubera mw'ikomine naka ubera ku mutumba witwa naka hariho biro uwo mukino niho ubera abakinyi n'abatora bashatse rero barashobora kwanga kugutora ico gituma rero ntushobora kwagiriza ngo umugambwe CNDD-FDD ngo ushaka vuga uti abarundi umenga bashaka ko umugambwe ubumwe nuko bavuga yuko nka bamwe mu banywanyi banyu novuga abo bavuga imbonerakure baheza bwatera ubwoba baje gutora bakababwira aho batora mwana wa mama urazi amatora yo mu 2025 narakurikiranye gushika aho mbaze umunyepolitike mbwira aho uvuze vyagenze nabi tuhamenye duce tuja gusubiramo amatora tuhasubiremo abantu vuga hariho kuvuga ngo aha vyarabananiye bose muri politike ikintu ca mbere kandi nagira ndagisubiremo demokrasi ntibisigura imigambi muvuze gutyo ntushaka kumva yuko ari nko kubagabisha kwejo canke ejo bundi mugira mufuta imigambwe ari mwe mwiganje mwenye nkubwire imigambwe bifuta ntawe yifuta kiretse umugambwe w'abamenja nyene bagiye konona igihugu urafutwa ko kurumva bari umuhari wo konona igihugu mugaragira ndakubwire ijambo demokrasi ryapfuye hanze mu bagireki mu gifaransa si baciye babihindura baravuga bati ni gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple hari ijambo umugambwe no kuvuga demokrasi ni intwaro y'abenegihugu ikorera abenegihugu ni y'abenegihugu ikomoka ku benegihugu kandi igakorera abenegihugu cyenda umukunzi wa demokrasi cyangwa ndumva ko ntanezerewe mbona atabandi bakandida barana narabonye umwe wotora nka senere wotora nka senere oya je notora uwundi kandi nanje ariho ndi urumva iyo mbaje nta umukandida hagiye senere yoza n'umukandida mwiza none urumva nta nkumi yigaya urumva bico bigenda ukundi ariko gendura ntona Gaburiyeri muri APDR navuze ntiweresha uko mwana wume awiteguye neza kugira ngo twipimane kabisa ariko baravuga yuko ari we mwazanye kugira ngo abaherekeze ijya kongere nije nayitunganije hanyuma tuje ku kibazo cerekeye amasoko amaze imisi asha mu Burundi ubu kuva uyu mwaka utanguye n'amasoko yo bashika nk'atana amaze gusha hari bwiyemo n'ingingozi yejo bundi biya bintu mwebwe mubona biterwa n'iki none ntuzi yuko n'isoko ya Bujumbura amatohoza yabaye kandi bagatora soko basanze nyene ari bagiye bageze ba nabi nyene n'ubundi bagoma bahigira igihugu cy'u Burundi ahubwo amatohoza araba nyene kandi gushika bamenye mwarabonye nk'igihe isoko mu Buyenzi isha bakayizimya mwarabonye ko amatohoza yakozwe bagasangana umuntu yibagiriye ipasi yaka mu isoko umva nk'aya matohoza abana yarakozwe bategereza kumenya mbega kwijabe nta kiramenyekana mu cibitoke nta kiramenyekana utaratora ntuburatora mugasuva ko utari kuratohoza ndakora mukije amahoro muravye muri imyaka 6 byo mumaze kurangura mwovuga ko byo babinganiye biragoye ko umukuru w'igihugu avuga ngo naranguye ibi ahubwo baza ababona ingene igihugu kigenda igihugu ntushobora kuvuga ngo ikingo nakirangoye nko kumenga wo kivuga uti caraheze murazora n'ibihugu bitunze cyane biguma bikora none uvuga ko ataco barakora barakoze yewe natavuga uvuye kuri iyi ntambwe gwashika kuri iyi rero uyu munsi siyo kimwe rero urumva Burundi uti bwari bumeze gute mu 2020 ubu bumeze gute niho ubona uti ivyarangutse abarundi bari abantu bameze urabona kumenga ntibabona neza iyo baje hanyuma nico ituma mu mvugo naravuze nti
turi kumwe twese birashoboka. Hariho nk'ibintu bitari bimenyerewe, ibintu vyo gukorera hamwe, ugasanga amatongo bashize hamwe bakarimira umunsi umwe, bagaterera rimwe, bagasoromera rimwe. Nk'ivyo vyaratumye umwimbu uduga cane. Ivyo vyo kuja hamwe abene gihugu byaratumye umwimbu uduga. Ugwaruka gwari mu mwiheburo, aho uciye hose hariho ururimbo ruvuga ngo ubushomeri. Murazi ko naciye nkoranya ugwaruka rw'incabwenge cane cane kugira ngo twese turi kumwe dutore umuti. None ubwo bushomeri mbere niho twamenyeye no bushomeri carico, kubera tugiye hamwe. Ubushomeri turamenya tuti no kuvuga iki. Ubushomeri twasanze si ukubura akazi, no kubura ico ukora. Tuca turabazanya tuti none muri Burundi twabuze ico dukora koko? Dusanga ibikorwa biruzuye, tubikore rero. Uvuze tubikore bose bakumva bati dukore, mugabo bagaca babwira ngo umutahe nawe ntanguzi iki, tumutahe niwe wenyene. Ati naho jewe ndumva ko mfise ingoga, mugabo hariho akantu nkeneye. Niho twaciye tugira urya mugambi wa payeje, ubasahiriza ukabaha umutahe, urabona bameze nk'abakoreranira. Wewe wungutse urasubiza, bagaha uwundi, urundi rwaruka bagaha uwundi. Harya ni umugambi mwiza cyane, kuko nko ku mwaka ugira 4 gusa baranyeretse bavuga bati tujya tukwereke umwimbu twarose. Baraje baramara imisi kuva ku wa 4 gushika ku munsi wa Mungu bidagadura, aribo birihira amahoteli, aribo bigaburira, birihiye amatike yo kuza. Niho bataye kombwe baterega hari bamaze kugira amamiliyari dubu. Urumva nk'ubu uravye uno munsi urabona mu gwaruka ko harimwo umwizero. N'ubu utarashikirwa aravuga ati nzoshikirwe ejo. Ariko mukuru y'utukiri ngaho muriko muravuga ko gwaruka gwateye imbere, ariko mu gihe tubona yuko muri ibihugu by'akarere ko mu soko bwa Afrika tubona gwaruka rwinshi rw'abarundi ruguma ruhunga, kandi urubaje ruga yuko ruhunga kubera ubukene. Nta uhunga intambara bakugira ati duhunga ubukene. None tuvahe? Rega tuva kuri zero. Narabajije none nukuva mugiye mu bihugu bitunze kurusha Burundi, ibihugu vyiza kurusha Burundi. Ntihari igihugu mwabonye ciza kurusha Burundi, bose bavuga ngo yango naco turabona. None ivyo bihugu muhorombera kubera baza kwisumamwo. Kare ndakubwira sawa kwisumamwo kubera iki yanka kurima Burundi akaja kurima muri Tanzania. Nende yagiye kurima ni kubera iki ngaha turondera umukozi arima tukamubura, yagiye kurima muri Tanzania. Hariho rero ingeso burya mu Burundi kuva kera gupagasa vyaramye murabizi. Umwe wese arashobora kuraba ingena meze akavuga ati burya no kunguruza nkajajya ntivyogenda neza. Mu minsi yahera bava ruguru bamanuka Bujumbura ngo niho hari ubutunzi. Ubu nabonye gwaruka ariko ruva Bujumbura ruduga ruguru. No kuvuga yuko mwene ibi bijanye n'abantu bagenda hirya no hino, wewe ariko aravugana ubukene, ariko arondera haruta handi. Ariko nk'abo baja muri Kenya, baja muri za Tanzania, mwavuze nk'abaja kurima, umuntu aja kuri muri Tanzania yari kurima no ngaha. Ariko aho hacaza n'ikindi kibazo. Murabona baravuga ati ngaha umuntu arasaba umwavu. Umwaka ugahera ariha mugo ntaronko umwavu kugira ngo ashobore kwimbura. Ibyo rero benshi biratuma bacika intege. Urumva ko bijanye n'icitwa gukehanirwa kubera ababirondera baba ari vyinshi. Nani ko kitwirwa turafata umwavu nawe ushotse Tanzania. Twirega turawufata umwavu nawo abarundi bashoye Tanzania, turafata umwavu abarundi bashoye mu Rwanda. None navyo bisigura ngo ariko je ntibiza gutora inyishu wa munyagihugu. Wanagenda kubwira rero burya hari abantu bamenyereye kurya badakoze. Bari baramenyereye. Urabona nk'imyaka 12 twamaze mu magume, uraza abantu bitwa bagira neza, baraza bakabwira ngo ugaharura ibarabara nshaka kugaburira ndaguhimbya. Kumara iyo myaka urya wicaye, kurya uze wige, kurya ukoze, ntugire ngo biroroshe. Hariho abantu usanga afise imyaka nka 60 kuva mu buzima bw'iwabaho atarigera arya ivyo yihaye, ategereza gusaba. Urumva rero uno munsi asanze kugira arya ategerezwa gukora, aca avuga ati ubwo nogenda handi ntaruta handi. Kuko uvuze nk'ikijanye n'umwavu, aba bantu bamenyere kurya badakoze. Urasanga nk'ubu mudandaza agenda gatuma umurimyi ati genda wewe urabona ukeneye imifuko 3, akira amahera uze gusaba imifuko 20. Iyo 17 ucuyimpa ndaguha 2,000 ndaguhemba kuri umwe. Wa mwene gihugu akagenda kazana iyo fumbire, wa mudandaza akagenda akayinyegeza.
ashaka ko bandi bayibura hanyuma azashiza kuyigurisha menshi. Yego, hari ibintu muguma mugaruka ku majambo mukoresha, hariho abagenda hanze muragaruka muvuga bati aba bantu n'abantu babanirwa badashaka gukora. Hari abarundi bamwe bavuga ati babifata nk'igitutsi kuba abarundi bavuga ati twe turabakoze, bakavuga bati gutwita ibinebwe ivyo bintu biratubabaza, abo bo babwiriye. Hariho umaze kunyandikira muri bagiye baja Dubai ngo ndagusavye untabare nkure muri aka kangaratete ndimo nturi mubiki, ati ndahwereye ati co ntabazi tike ngataha, ati noba ntomboye none bigenda gute ingorane, ati ngaha ati baraduhenze, ati dusanga tuje kugurishwa, none wahenzwe nandi uri umuntu w'umugabo uzi ubwenge, ngo icambabaje ngo naguranye miliyoni 15 ngo siga umugore n'abana ngo ndagenda ngo ndiko ndondera itike ngo ngiye kurondera amahera, ntizo miliyoni 15 iyo uzifata ugaca uzikoresha uno munsi ziba zarungutse, ko je ndashaka kwereka je ahantu hari amahera. Imiliyoni 15 zifasha ukorora ingurube canke inkwavu mu myaka itarenga 2 ubufise imiliyoni 30, mugende mubaze ababigiye. Ariko inkwavu mwarazivuze incuro nyinshi, ariko uminga ubu yaba ya soko yazo canke ihinguriro ryazo bazorora umenga. Reka nivyo birimo ubwa mbere mbaye ndakubwira ntitwagwiza umwimbo, none twari kwiga gushora. Udafise ico ushora wo kwiga gushora, kugira wige gushora ubanza kugira ico ushora. Je ndibuka ubwa mbere tugitagura payeje ari abagiye korora inkoko, nza numva bambwiye ngo twabuze isoko. Ariko murashobora kuvuga ko babuze isoko ngaho hakurya ibuvira barakunda akanyama, umwana niwe nugusho. Urumva rero n'abantu twari twaramenyereye yuko ibintu vyizana, ntitwari dufise ivyo dushora, ntitwiga gushora. Urazora ababeshi baba badandaza, umudandaza n'umukomisiyoneri niko ndavyita, kuko umudandaza adandaza ivyo mugwiza tunga yahinguye agacamo urugikana kumudandariza. Uriko uravuga nk'ivy'inkwavu, je inkwavu uno munsi turashora inkwavu ziva mu nk'itoni n'imiburi toni ku kwezi y'inyama oya iwanje je gusa. Ariko mwebwe ntimigiranye n'umunyagihugu, b'abanyagihugu mwabwira ngo borora inkwavu benshi barahomvye. Nta bahomvye none ko baguma bazorora. Burya rero twebwe ingorane kubera kujya kuntu twaciye mu kibazo gikomeye cyane, tumara imyaka tugaburirwa twicaye, hanyuma kugira wikangure utangure gukora. Uribuka inzara mu 2007 nari ministre w'intwaro hagati, harabaye inzara nja kwiga ikivuyeko, njasanga haje bita bagira neza bakujana mwibarabara ugaharura ibarabara imiduga yabicamo, ico bita food for work, bagaca baguha ivyo kurya. Hari umunsi uri izina barigira batagusezeye none uja gusoroma mwibarabara, inzara kiratera. No kuvuga yuko rero uno munsi hari uruharira hagati yo gukora no kudakora. Jewe mbere abaje hanze cyarigiye maranje avuga niko babonye ubukiriro ntaho gikuru basume batahana nibagende. Jewe mbere narabwiye n'abantu igihe hari habari mu bagiye izo za Dubai, yenda babwira nti mwebwe ingorane mufise ntimuzi no gutunganya ibisata byanyu. None ko hari habavuga ko bashomereye, bakavuga ko hariho abakorera bushake bari mu mashure bamwe bariko baranyandikira ngo je sinashikiriwe batanze kibazo kubera iki mutoca muduza bakabasubirira bajya abandi ko bagiye kuronka abo bandi nabo baronke ivyo ngaha bahora baronka, hanyuma urya wundi yagiye gupagasa igikuru arapagasa zane. Je nawe ngaya mugabe ico ngaya no kugenda uvuga ngo ngurumva ngo mu Burundi ngo ni muri rudahera ngo urapfuye ngo inzarira twishe, mugahari ubundi nawe ariko uravuga ati misoko. None ni kubera iki banyarucari uno munsi abahora bitwa banyarucari ari bo bakubwira bati nanje akayera ubu nitwe tukagura, bagwe bahora bitwa bakire nabo bagacavuga ngo barakenyuze. Wumvirize imyidogo y'ubukene iri Bujumbura mu bakire muri bamwe bahora bitwa bakire, none nko bibaza ko ari kubera iki n'abaruguru barakenye. Ruguru dutembere mu mihana tubabaze, hariho nabuje barababwira ngo ntabara ngo je ndakenye ntingo nkwereke ushaka icyo ukora, nanje ndafise ibikorwa ni ubunyene genda ku murima wanje ahantu nororeye inka, ndashaka kubwira ikarusi, ndashaka kubwira Bugendana, ndashaka kukubwira mu Ruyigi, genda uraba umuntu yitwa naka niwe aharaba aca guhisuka urime. Urazi ngene nkeneye abakozi nawe ukavuga ko kandi ndaguhemba ntukorera ku buntu.
jewe si kujya ku bapatiri ku iparuwasi abantu batonda kurima bagataha gutyo, jewe ndaguhemba. Sinzi ko wavyumvise uri kuvuga gutyo, abandi bamaze iminsi banegura cane ngo ivyo bintu nkora ngo biteze imbere umuryango, ngo biboneka nabi mu gihugu. Iyumvire nk'abantu banegura umukozi. Je ndabwira none hari akazi k'igihugu jewe murabona gapfuye, ndagakora nkongera gataga karero ko umuntu ashobora gukorera igihugu akongera akora ivyiwe. Muga nkaraba abantu birirwa bicaye hagiye Bujumbura basitana saa 9 igeze biruka, ukibaza ngo batashe muhira, kumbe batashe ukabare. Hanyuma rero ukaza wumva ubabwiye uti none ko ego amategeko mpuzamakungu avuga ko ukora amasaha 8 ku munsi kizira kurenza, none uciye ufata yandi masaha 8 ugaca ukora ivyawe bica vyanka. Mugabo aho gufata ayo masaha 8 aje gukora ivyiwe aca agenda kwirigara mu kabare agaca avuga ko akenye. None wokora amasaha 8 ku munsi umwaka wose, tuvugisha ukuri uhomba amasaha 16 ku munsi ukavuga ngo uzofuteye imbere. Ivyo vy'umuryango ndamaze kuvyumva ko bavuga yuko nyene ivyo mushoboye kurima korora uvyerekana imifuko ingahe, mugabo ni mwebwe bakaravuga bati aya ni ya mahera tubaha, ni ya mahera mu nama nshingamateka rabicarika rakora bakavuga ati ra mahera twamuhaye azosumisha ku munsi ayo ni yacakore niyo tubacatera. Irya nishari nkubwira igituma ari ishari, babona umenga ndabamaramaje. Ubwa mbere baravuga bati ntazotwaka igiturire urya kuko arigaburira, ntazokwiba leta arigaburira. Naho nashaka gushika nyene mu nkundire mukuru. Hanyuma ndakubwire amahera mukoresha muri bijya mu burango, mbega je ntabwo kubikora no munsi. Reka tubaze tuvikana, jewe natagwe gukora ibikorwa binteza imbere kuva ndosa amahoro muri iki gihugu, kuko je naravye umushahara je nahembwa kuva nije mu gisoda. Ndavuga nti je sinshobora gutunga umuryango, umugore n'abana, abana baje kw'ishure kuri mu mushahara mpembwa. Ndavuga nti jewe gusuma ngira ndabingenda bigwanya, ndatangura ndakora. Uzugenda ubaze je nahereye kubusa, ushaka kumenya intahe yanje genda ubaze umuzungu yitwa Ruberuto mu Butoyi, niwe yagopesheje inkoko za mbere z'ibihumbi 150 imiswe nca nkota. Urabona rero gupanga igituru cyo korera bw'ikoko mu Butoyi, nduga gato gato. Jewe kurima hone nkiri n'umunyeshuri je narironderera nararima. Je mu kiruhuko ntiwasanga nicaye nafyatura amatafari nkarima. Je naraciye amahera y'isuka, amahera gufyatura amatafari yo kuba umwede maso. Jewe ngitangura hariho umugambi je nagize uno musi utunze imiryango myinshi cyane, umugambi wo kugwiza kurima igiterwa c'ikizino. Je natanguriye ku mahera dashika ibihumbi 200. None nabibwa mukuru w'igihugu, je nabaye mukuru w'igihugu, ikizino cyonyene nshobora kugikuramwo imiliyoni zitari munsi ya 300 ku mwaka. Ikizino cyonyene je noroye ingurube, natanguye ku ngurube zingahe zitarenga 4. None umuntu yoroye ingurube gushika aja ku ngurube 500 abakoresha amahera y'igihugu, ingurube ntizivyara ugasubira ukazikora. Reka ndakubwira jewe natanguye kurima nkota. Abariko barabivuga uyu munsi urashobora kubabwira yuko umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye uburyo akoresha bene umuryango wiwe aramahera yiwe atanga arimo. None je noje gukoresha igihugu ndayaterera abantu ngo badayaterera abantu ahubwo ndakura no muyo nimbuye. Ni kuvuga rero no munsi abarundi nibavyemere yuko turi ku ntango y'iterambere tuduge. Yego reka tute ku kibazo c'igitoro mu 2024 igihe twagirana ikiganiro mwari mwambwiye yuko ikibazo c'igitoro mugifashe mu minwe. Uyu munsi tuhageze n'ubu hakiri ikibazo c'igitoro. Abo ndatomboye so Burundi gusa. So Burundi gusa naganda kubwire. None je ikibazo n'abandabaza igitoro kigugwa niki? Na hantu hari robine ugenda ukavoma ugacuzana. Igitoro kigugwa amahera nayava. Amahera ava mu mataxi, ava mu makori. Ndabwira amahera y'amakori n'amatagisi ntashobora guteza imbere igihugu. Canaganda kigubare. Igiteza imbere igihugu n'ujya muntu yatanze ikori kuko ari kwagwiza umwimbo.
ndabivuze ndabisubiremo igihe cyose uburundi butazaba bufise icyo bushora hanze nabwo ntacyo buzopfa buguriye hanze ariko ubu turafise ubutari two turashobora okay none rega umviriza nubwo mucumbisha kumwe